Comment faire le bon choix? Genèse 24, 6 à 8. Je n'aurai pas le temps de lire. On écrit s'il vous plaît. Genèse 24, 6 à 8. ati mfise umwanya wo gusoma ariko raba mwitangurira igice ca 24 ku murongo wa 6 gushika ku 8. Dans cette écriture, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu. Abraham dit au plus vieux de ses serviteurs, lorsqu'Isaac devait se marier, écoutez-moi très bien. Abraham dit, tu vas aller chercher une femme pour mon fils. Mais le verset commence en disant, je t'interdis d'amener Isaac là-bas. Toi-même va chercher. Et quand il commence à donner les critères au vieux serviteur, il lui dit, quand tu iras là-bas, quand tu trouveras, amène la femme. Mais il termine encore le verset en disant, je t'interdis d'amener Isaac là-bas. Uwo murongo namwe murashobora kuwisomera ati ngaha Burahimu yararungitse wa mukozi wiwe wa musuku wiwe kuronderera umugore umwana wiwe Izahaki. Ati niwagenda kurondera umugore wa Izahaki ukamuronka uze kumuzana ngaha ariko Izahaki ntumutware hariya. Pourquoi Abraham, alors que c'est la femme d'Isaac, pourquoi Abraham ne veut pas qu'Isaac aille lui-même choisir sa femme, voir sa femme? Il a interdit 2 fois, au début et à la fin. Il lui dit, jure sur ma cuisse, mets ta main sous ma cuisse, un rituel juif. Jure-moi que tu n'amèneras pas mon fils là-bas, mais que tu choisiras une femme et qu'elle viendra. Ati ni kweri kinone atemeye ko Zaki agenda kwirabira umugore wiwe kandi ari wiwe ariko akabanza kurahiza uwo musuku wiwe ati rahira yuko uza kuzana uwo mugore ngaha. Ati yavuze kabiri mu ntango ko atotwara Izahaki asubira ahereza kw'iryo jambo. Voici la raison. C'est que le premier critère pour faire un bon choix est caché là-dedans. Ati ngiki gituma ikintu ca mbere cyo kwisunga kinyegeje aho nyene. Et quel est ce critère? Abraham ne voulait pas que Isaac voie, parce que s'il voit, il choisira par la vue. Ati Burahimu ntiyagomba yuko Zaki agenda kwirabira uwo mugore kuko yashobora kubona abantu hanyuma agahitamwo akoresheje amaso gusa aravye ubwize bwo kumubiri gusa. Or, ce qu'on voit est trompeur. Je te donne un deuxième indice, toi-même tu vas trouver le premier critère. Deuxième indice, c'est que Abraham choisit les plus vieux de ses serviteurs. C'est-à-dire, c'est un homme qui a vu Isaac grandir. Mais au-delà de voir Isaac grandir, c'est quelqu'un qui a vu comment Abraham a évolué même dans sa vie chrétienne, dans sa richesse. C'est quelqu'un qui a vu comment Abraham a commencé à devenir milliardaire. Ati rero ngaha anamwe iki kintu murashobora kucibaza ati kubera iki Aburahamu yatoye uwo musuku wiwe ashaje kugira ngo aje kumurabira umukazana cyangwa kugira ngo aje kumurabira umugore w'umuhungu wiwe. Ati uwo muntu yari yarabonye ingene Isaac akura, yari yarabonye ingene Aburahamu yabaye umugwizatunga kuko Burahimu murazi yuko yari umutunzi. Abraham demande au vieux serviteur d'aller choisir, parce que le vieux serviteur ne va pas choisir uniquement une belle femme. Le vieux serviteur connaît l'appel d'Isaac. Voilà, ati Burahimu yatoye uwo musuku wiwe yarakuze kugira ngo aje kumuronderera umugore w'umwana wiwe kubera wewe ntiyaraba ubwiza gusa ahubwo yarasanzwe azi umuhamagaro wa Izahaki. Abraham s'organise pour que celui qui connaît l'appel d'Isaac, la destinée d'Isaac, qui connaît les défis de la vie d'Isaac, que celui-là choisisse une femme. Ati Burahamu yatoye uwo musuku kugira ngo aje kumuronderera umugore w'umuhungu wiwe
kubera yarazi umuhamagaro Izahaka yari afise, kubera yarazi indoto Izahaka afise, kubera yarazi ubuzima Izahaka yaciyemwo. Voilà. Il dit à Isaac, toi tu vas rester ici. Parce que toi tu peux aller trouver une belle femme, mais qui ne pourra pas tenir ta destinée. Abraham abwira Isaac ati wewe uguma ngaha kuko wohavuraba ubwiza gusa ku mugore hanyuma ugatora umugore adahuriranye n'indoto zawe, adahuriranye n'iyerekwa ryawe. Le premier critère, les célibataires, si tu ne veux pas échouer, on choisit d'abord la personne qui correspond à ta destinée. Ati rero banyakubahwa baselebateri aho muri hose mu micungararo y'isi utagomba guhashesura. Bo murambabarira akajambo akajambo narenda kibutse muri lise hariya bavuze ngo yahashesuye, no kuvuga ngo baba mukubise hashese bisigura ngo orosije, no kuvuga ngo batanze composition bati Bujumbura ikirere cifashe gute, vuga ingena amarezo ya internet yifashe. Basha aho ni muri egize taka umutipu tanka agacashunguruka ingene uburimyi bwifashe hari iburagane imakamba. Aba baca bavuga bati yahashesuye yaguye haruguru ya superi. Muyandi majambo uguye hasheswa wishuye ibitajanye n'ivyo bakubajije, aho bwaba rubusa bwigendera. Ati rero wa muselebateri kugira ngo ntuhusha akaryo kawe, ikintu ca mbere na mbere ubwirizwa kwisunga kugira ngo uhitemwo uwo muzobana akaramata, ati nuguhitamwo umugore ahuye niyerekwa ryawe. Akamura kumvaga yemwe iyerekwa ni vision, fise vision iyahe. Muyandi majambo ukeneye umugore ahwanye niyerekwa ryawe. C'est le premier critère. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des femmes qui disent, pasteur, je fais quoi? Moi je suis intelligente, je veux travailler mais mon mari ne veut pas. Généralement j'ai dit, tu ne travailleras pas. Ton mari ne veut pas, mais tu ne vas pas travailler. C'est lui le chef. Quand tu choisissais, il fallait tenir compte de ça. Toi tu avais tenu compte de la poche. Ati rero ngaha abagore bamwe baraza bakambwira ngo pasteri ngo abagabo bacu ntibakora. Ati nk'umuntu kaza wumva ambwiye ngo pasteri erega ni jewe nkora jenyene, nije niruka jenyene. Kaca mubwira ati umugabo wawe n'ugukora ntazokora. Ati none igihe wamushimye iki? Wamushimiye amahera? Wamushimiye umufuko wiwe? On choisit celui qui correspond à ta destinée. Tu as des rêves, tu as des ambitions, tu as des choses à réaliser avec Dieu, tu as des choses à réaliser pour ta nation. Ne choisis pas quelqu'un qui va te freiner, ne choisis pas quelqu'un qui va t'arrêter, ne choisis pas quelqu'un qui va critiquer tes talents. Pendant que toi tu parles en langue, lui il critique. Choisis celui qui correspond à ta destinée. Iki kintu rero womengo numugani ariko kirahambaye. Ati ufise iyerekwa irihe? Umugore utegerezwa guhitamwo n'umugore ajanye n'iyerekwa ryawe. Ufise iyerekwa rigana he? Ati urafise indoto zo gukora ibintu bihambaye. Ati ufise imigambi ikomeye wahawe n'Imana kugira ngo ukore. Ati ufise imigambi ikomeye yo gukorera igihugu cawe. Ati hitamwo rero umuntu ajanye n'iryo yerekwa ryawe, umuntu ashobora gutahura iyo migambi. Ati mugihe ufise imigambi nk'iyo yo ku rwego rwo hejuru, reka guhitamwo umuntu azoza kukuboroka. Ati reka guhitamwo umuntu azoza gukiritika impano zawe. Ati hitamwo ujanye n'izo ndoto ziri muri wewe, n'ivyo vyiyumviro biri muri wewe, n'iyo vision iri muri wewe, n'iryo yerekwa riri muri wewe. Ça tombe sur les célibataires. Écoute-moi très bien. La beauté
peut tuer une destinée. Monsieur, c'est à toi que je m'adresse. Les garçons célibataires là, qui ont du mal des fois à écouter les conseils. ati je ndiko ndabwira ivyo biserebateri bitagomba kumviriza impanuro. Ati ubwiza bw'inyuma, ubwiza bwo ku mubiri gusa. Voilà. Ati ivyo birakunda kwica indoto, birakunda kubuza abantu gushika ku ndoto. La beauté peut tuer une destinée. Ubwiza bwo ku rukoba burashobora kwica indoto z'umuntu. Tu épouses une belle femme, mais une belle femme qui est je sais pas comment dire. Elle est d'abord traumatisante. Aturongoye umugore mwiza cyane, mugabo uwo mugore aragutraumatiza. Mwende majambo n'umuntu utaronka n'amahoro. Elle est impolie, elle est hystérique, et tout ce que toi tu veux réaliser dans la vie, pour elle c'est une distraction. Ati uwo muntu n'umuntu atagira indero na nkeya, ntagira niyo kurahura, nukuvuga ngo ivyo ukora vyose kuri we nibimutwenza gusa, n'ibintu adaha agaciro na gatoya. Elle veut seulement l'argent pour avoir les tissages. Ati wewe ikintu yigombera gusa, yigombera amahera y'ibisuko. Il n'y a personne qui n'admire pas une destinée qui réussit. Fais attention à tes choix. Ati nta muntu n'umwe rero atifuza gushika ku ndoto ziwe, atifuza gushika kwiyerekwa ryiwe. Ati wiyubare mu kuhitamwo kwawe. Nababwiye nti abaserebateri mwebwe n'umunsi murasorora. Ni kuvuga ngo wewe utarahitamwo uwo muzokubakana. Urumva kritere ya mbere, ikintu ca mbere ubwirizwa gufatirako. Urafise iyerekwa, urafise ikintu Imana yaguhamagariye, urafise umuhamagaro Imana yaguhamagariye, uramaze kuwumenya. Rondera umuntu ajanye n'uwo muhamagaro wawe, rondera umuntu ubona yuko atahura umuhamagaro wawe neza, rondera umuntu yishimira umuhamagaro wawe, mwereke igicapo caho ugiye, nawe agira ati ayayayaya sheri, nukuri nanje nonezerwa dushitse kwiryo yerekwa. Uwo ntaba ari umugore, ahubwo aba ari umufasha, n'umuntu aje kugufasha gushika kuri rya yerekwa Imana yashira muri wewe. None wumva worishika ko guti iryo yerekwa atagushigikira, ataritahura, atarinezererewe. Iki kintu kirahambaye cyane gose, kandi abakozi b'Imana iki kintu bagihurizako. Abana bubu haragenda kareba gasura yareba iki yariya batinuye ibyumweru bitatu kwezi bakaba batandukanye. Inama gusa umuntu yababwira ni ukureba umuntu uzagushigikira mwiyereka ufite, cyane cyane urubyiruko rufite intego. Urongora umuntu uzafasha ya ntego yawe kandi ugukunda nawe ukunda. Voilà, murumva yuko bigarutse hahandi nyene. Ati urongora umuntu ajanye n'iyerekwa ryawe, umuntu azogufasha gushika ku ntego zawe, umuntu azogutera intege. Ati sheri, no, reka dutegerezwa kubishikako bijya bintu. Sheri, reka gucika intege, haguruka tubandanye urugendo, bijya bintu utegerezwa kubishikako. Akanibaza yuko gatahuritse. Rero wowe uri kuranyumviriza, uri umusore utegerezwa kugwana no kumenya iyerekwa ryawe. Utegerezwa kuba ufise vision, utegerezwa kuba ufise iyo uri kuraja. Voilà. Hamwe mubwira uti mugenzi, je ndiko nja ngaha, none ubona womfasha, womperekeza tukazoshikana ngaha kuri iri yerekwa. Ari uwiwawe iryo yerekwa abwirizwa kuvuga yuko arishigikiye, kuko atarishigikiye ntivyokunda. Atarishigikiye uwo ntaba ari uwiwawe ucumureka, aba ari uw'abandi. Wowe nawe uzoronka uwiwawe ahwanye n'indoto zawe. Deuxième critère, j'ai dit que je speedais un peu. Deuxième critère, pour ne pas faire un mauvais choix, pour vaincre. Akanibaza yuko gatahuritse. Rero wowe uri kuranyumviriza, uri umusore utegerezwa kugwana no kumenya iyerekwa ryawe. Utegerezwa kuba ufise vision, utegerezwa kuba ufise iyo uri kuraja. Voilà. L'Éternel aussi, qui servait l'Éternel dans d'autres églises en tant que chantre. En tant que chantre.
Et j'aime aussi beaucoup la musique. Je suis très passionné de musique, même comme Dieu ne m'a pas donné le don de chanter. Alors c'était pour moi aussi une façon de devenir complet en cherchant quelqu'un qui peut pallier à mes faiblesses, quoi. Alors j'ai entendu sa voix. I'm gonna stand up, take my people with me, together we'll go. Son humilité et tout. Et je lui ai dit pourquoi pas. Déjà parce qu'entre-temps, j'avais un autre ami pasteur qui me parlait beaucoup d'elle. Il disait, ah, il y a quelqu'un vraiment, si tu la rencontres, vraiment... Ah, non, à part sa sœur, il y avait aussi quelqu'un d'autre qui Il y avait aussi parlait. quelqu'un d'autre. Ah, Alors, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. qu'est-ce qui a pu te séduire justement chez prophète Herbert? C'était quoi justement cet élément déclencheur en fait? Tu dit, moi aussi, je pense que c'est lui. Ouais, mais en fait, moi, c'est venu un peu Tardivement, quoi. oui, tardivement. Ouais. À force de parler avec lui et tout, et j'ai découvert déjà que c'est un visionnaire. Et ça, vraiment, ça m'a beaucoup attiré par rapport même au physique et tout. Et après, je savais que c'est un homme bon. Voilà, icyamukweze murumva yuko ari viziyo y'umugabo wiwe. Bakobwa, jana n'umuhungu afise viziyo, baza umuhungu iyo ariko araja. Mubaze iyo agomba kujana muriko mwerekeza he? Hamwe umubwira uti mugenzi, je ndiko nja ngaha, none ubona womfasha womperekeza tukazoshikana ngaha kuri iri yerekwa? Ari uwiwawe iryo yerekwa abwirizwa kuvuga yuko arishigikiye, kuko atarishigikiye ntivyokunda. Atarishigikiye uwo ntaba ari uwiwawe ucumureka, aba ari uw'abandi, wowe nawe uzoronka uwiwawe ahwanye n'indoto zawe. Deuxième critère, j'ai dit que je speedais un peu. Deuxième critère, pour ne pas faire un mauvais choix, pour vaincre la bataille, que ce soit du divorce ou encore d'un malheur dans le mariage, on s'intéresse profondément à l'éducation et à la foi. Ati cya kabiri ushobora kwisunga mu guhitamwo muzokubakana kugira ngo ntuzogwe mu vyago vya divorce canke ivyago vy'ukwahukana. Ati n'indero n'ukwizera, n'ibijanye n'ukwizera. Indero yiwe imeze gute? Mbega murahuje ukwizera, murahuje ukwemera? Voilà, ukwemera Profondément. Quelle est sa foi? Je n'ai pas dit il prie où. Ce n'est pas l'église qui garantit quelqu'un de bien. C'est sa foi. ati simvuze ngo ufatire kw'idini asengeramo, oya. Ati mvuze ngo ufatire ku kwemera kwiwe, afise ukwemera ukwahe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je n'ai pas non plus dit, il faut rester équilibré. Je n'ai pas non plus dit que l'église c'est le cœur. L'église n'a jamais été le cœur. C'est l'ignorance et il faut que tu sors de cette ignorance. Ok? L'église locale existe dans la parole de Dieu et ça aiguise le peuple de Dieu. Mais je dis, un bon mari, une bonne femme, ça ne dépend pas de l'église ni du pasteur. Ça dépend d'abord de sa foi. Ati munyumve neza, sindiko ndavuga ivy'amadini. Ati ndiko ndavuga ibijanye no kwemera. Deuxième critère, éducation et la foi. Je commence par la foi. Comment toi tu es chrétien, tu veux épouser un bouddhiste? Vous allez résoudre ça comment? Quand toi... Ati wewe ni wabura umukirisu ukarongora umubudisite, izogenda gute? Muzoba muhuje ukwemera. Toi tu invoques Jésus, lui il invoque des choses un peu bizarres. Wewe uriko urasenga uvuga Yesu, nawe ariko arasenga avuga ibindi. Urumva yuko ukwemera kudahuye. Ati ngaho urumva yuko biza vyamaze kugorana, nugo rugo ntimwoheza ngo mugubake neza. L'éducation. Il ne suffit pas de parler avec la personne. Parce que pendant les fiançailles, toute personne devient un agneau.
ntibimaze kuvugana n'umuntu gusa kuko muri fiyansaye umuntu wese aba nk'akagazi k'intama. C'est pourquoi mon frère, écoute-moi bien, ça c'est pour les frères célibataires, écoute-moi bien. Tu es aventurier quand tu dis, non pasteur, je ne vais pas me marier bientôt, on prend le temps pour se connaître, tu ne la connaîtras pas. Ati rero mon frère, muvukanye, célibataire, musore, atumbwiye ngo pasteur, jewe ngo mafate vraiment umwanya ukwiye ukumumenya. Ati uwo mukobwa ntawe uzomenya. Tu ne la connaîtras pas. Ati ntawe uzomenya. Ndabisubiyemo. Je te dis, dans les fiançailles, tout le monde fait semblant. Ati muri fiançailles abantu bose barigirisha. Ukamengo n'umumarayika. Arrête de croire que tu connaîtras cette fille, tu ne la connaîtras pas. Ati ntusubiye no kwishira mu mutwe ko uzomumenya uwo mukobwa, ntawe uzomenya. Mais comment maintenant savoir de quel type d'éducation elle est nourrie? Observe son entourage. Écoute, l'entourage définit la vision de la vie de la personne. Ati none uwo muntu wo mumenya gute vy'ukuri? Ati ugomba kumenya vy'ukuri, banza urabe barya babana. Umviriza barya babana, barya nibo bamuzi, barya nibo uzomumenyerako. Babereka imasi hariya ku kabutike, abavukanyi, ababanyi, voilà, abo ati nibo ushobora kumumenyerako. Ati abo baba ngaho mw'ico kibano nibo bazi ingene uwo mukobwa abayeho, nibo bazi ubuzima bwiwe. Bereka imasi hariya ku kabutike, aramuzi ingene ashuha, aramuzi ingene atukana, aramuzi ingene yifata, voilà, ashavura, ari umuntu w'umutima mwiza, bereka imasi arabizi. Tu n'as pas besoin forcément de l'écouter beaucoup. Observe quelles sont les personnes qui l'entourent et tu sauras quelle est la perception de la vie de cette personne. Ntibikenewe kumwumvirizana cane, ahubwo umviriza cane abo bantu bari hafi yiwe, abo bantu bamukikuje. Uzoca umenya intumbero y'ubuzima bwiwe. Quelles sont les valeurs de cette personne? Quelle est même l'éducation de cette personne? Uzomenya indangagaciro z'uwo muntu, uzomenya ingene yarezwe. Et je vais encore au-delà. Tu dois, monsieur, le mariage n'est pas un jeu. Mademoiselle, le mariage n'est pas un jeu. Par la grâce de Dieu, mes livres vont arriver demain, quelques de mes livres, parce que je n'en ai plus, c'est épuisé. Et je crois qu'il y a le mariage n'est pas un jeu, mais je crois qu'il y en a peut-être seulement 5, il n'y en a pas beaucoup. Le mariage n'est pas un jeu. Ça peut te tuer. Célibataire we, umenye yuko mariage atari umukino. Mariage irashobora kukwica ugahera. Lorsque tu veux épouser un homme, tu dois savoir qui est son père. Vous les jeunes sœurs d'aujourd'hui, vous négligez des choses essentielles. Iyo ukeneye kubaka n'umuhungu canke n'umukobwa, urabaza uti mbega ava mu muryango wahe? Se ninde? Ati mwabakobwa ibi bintu murabifata minenegwe. Tu es avec lui sur WhatsApp matin, midi, soir. Tu envoies des cœurs, tu envoies des têtes, tu envoies des pieds, tu envoies des mollets. Tu dois savoir qui est son papa. Ati uguma kuri WhatsApp, urungika udutima, urungika utuguru, urungika uduki. Ati mugabo ntumubaze umuvyeyi wiwe, ntugombe kumenya umuryango wiwe. Son père est mort, d'accord. Sa maman est où? Non, sa maman aussi est morte. Ok, où sont ses frères? Ok, se wiwe yarapfuye. Ok, nyina wiwe arihe? Nawe nyene yarapfuye. Ok, abavukanyi biwe barihe? Va faire des tours de temps en temps à la maison où il y a les frères. Comment ils vivent? Ne t'en fais pas. Tu vois ce que ses frères vivent.
C'est comme ça qu'il est. okay genda iwabo urabe ingene abavukanyi biwe babayeho nawe uzosanga ubuzima bwiwe butari kure y'ubwo abavukanyi biwe babayeho niwasanga ari abantu beza nawe azoba ari mwiza niwasanga ari abantu b'ibigaga nawe uzosanga ari kigaga mvuze ikigaga ni umuntu adashoboka umuntu nyene ameze uko nyene. Quand il est avec toi, il fait semblant. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si tu vois qu'avec à la maison, quand il mange, ses frères mangent comme des hommes qui sortent d'une époque antique, des hommes de Cro-Magnon. Lui aussi mange comme ça. Ati niyo wabona abavukanyi biwe mu gufungura bafungura kumwe kw'ibikoko nawe ntazoba atandukanye nabo. Devant toi au restaurant, il fait semblant. Ati muri kumwe muri resitora arigirisha nyene akantu nyene kugira ngo ntumucishe mwijisho. L'éducation, pourquoi? Parce que celui que tu choisis est le miroir de la qualité d'enfant que tu auras. Ati kubera iki none ubwirizwa kuraba indero? Ati kubera ko uwo mugore ni cirore c'umwana uzovyara ingene azoba ameze. Can you listen to me? Celui que tu choisis révèle la qualité d'enfant que toi tu auras. Dernier, la beauté de vivre d'abord et la beauté physique. C'est le troisième critère. Icya gatatu ubwirizwa kwisunga n'ubwiza bw'indani n'ubwiza bwo ku mubiri. Si tu veux réussir, que Dieu t'aide à respecter ça. Nimba ugomba gushika kure mu buzima Imana igufashe kubahiriza ibi bintu. Ça. Une personne désagréable avant le mariage, tu vas avec elle où? Vous n'êtes même pas fiancés, proposants, mais vous vous disputez tous les jours. Umukobwa atameze neza mutaragira mariage muriko mufatana urugendo kuja hehe ntimuragira mariage ariko mushwana buri munsi muriko mujahe Tous les jours. Mais tu tiens à elle pourquoi? kubera iki uguma wiboheye kuri we? Qui t'a envoûté? Au nom de Jésus, sors du joug. Ninde yakuboheye ngaho sohoka muri uwo mukino mu izina rya Yesu. Attends, quand on est normalement quand on est fiancé ou quand on est proposant, ou ajoute encore un autre terme que vous avez créé, quand on est avec son avenir. Iyo muri kumwe n'uwo muzokubakana. Lorsqu'il vient te voir, il t'accompagne, vous causez, et puis tu le réaccompagnes. Vous causez, et puis tu le réaccompagnes. Aje kuraba uramuherekeza nawe agasubira akaguherekeza nawe ugasubira ukamuherekeza muriko muraganira. Mais vous êtes seulement, je vous dis bien, vous êtes proposant ou fiancé. Mais quand vous êtes ensemble, vous ne causez pas, vous ne riez pas, il n'y a rien d'agréable. Vous allez où? Aturazi neza ko muri kumwe n'uwo muntu ntimuvuga ntimutwenga nta kintu kiryoshe kirimo muriko mujahe. Tu veux une alliance ou tu veux le mariage? Ugomba kwambikwa impeta gusa canke ugomba urugo rwiza? En général, la femme, elle aime un homme qui le fait rire. Reka dufatire muri rusange umugore wese arakunda umugabo amutwenza. La femme, en général, la femme aime un homme qui est semi-humoriste. Ati umugore wese arakunda umugabo ibyo avuga usanga yacanzemwo no kumutwenza. Parce qu'il ne faut pas exagérer. Beauté physique, je l'ai mis en dernier. Et je l'ai dit tout à l'heure. Parce que tu sais, aujourd'hui il y a des divorces. Et tous ceux qui divorcent ne sont pas vilains. Ubwiza bwo ku rukoba ndabuvuze ko ubwa nyuma kuko
ingo ziriko zirasambuka ari nyinshi kino gihe. Ou ne sont pas moins beaux. Il y a des belles femmes qui divorcent. Mais comment une belle femme a divorcé? Comment son mari l'a laissé partir? Elle est belle. Hariho n'abariko barahukana ari abagore beza, ukibaza uti ni kubera iki umugabo wiwe yaretse akahukana kandi ari mwiza. Comment un bel homme a divorcé? Pourquoi cet homme, cette femme plutôt, a laissé un bel homme partir? Parce que tu sais, au-delà de la beauté, il y a des choses qui mettent en paix dans le foyer. Si tu n'as pas la paix malgré la beauté, tu ne resteras pas là. Hari ibintu bikomeye mu rugo n'amahoro. Iyo uri mwiza utagira amahoro, ugo rugo ntushobora kururambiramwo. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Voici ce que les célibataires doivent savoir au sujet de la beauté physique. Est-ce qu'il y a des célibataires qui écrivent? Umviriza rero ivyo abaserebateri mubwirizwa kwisunga kuvyerekeye urukoba. Voilà, kuvyerekeye ubwiza bw'inyuma, ubwiza bwo ku rukoba. Nizera ko muriko murandika hano? Oui, c'est très bien. Voici ce que vous devez savoir au sujet de la beauté. Je suis en train d'aller vite. La première chose à savoir, je peux mettre de l'eau dans mon vin. Umviriza ikintu mukwiye kumenya mwabaserebateri kubwiza bwo ku mubiri. Ndashobora gushira amazi mu muvinyo. J'ai mes critères de beauté, mais quand je tiens compte des autres critères, je sens que ça marche, même si celui-ci n'est pas trop ce que je voulais. Je voulais 1,80 m, mais celui-ci un peu. Bon, ça va aller. Le bisou va quand même se passer. Tu mets de l'eau dans ton vin quand les autres critères sont réunis. Umviriza ibindi vyose vyakwiye, ayandi makritere yose yakwiye. Wagomba umukobwa w'imetero imwe n'amasantimetero angahe ariko ntabikwiza, ukavuga uti ibi ndabitoreye, ibi ndabihevye. Aho urukoba, voilà, kuvyerekeye ubwiza bw'inyuma, ubwiza bwo ku rukoba. Nizera ko muriko murandika hano? Oui, c'est très bien. Voici ce que vous devez savoir au sujet de la beauté. Je suis en train d'aller vite. La première chose à savoir, je peux mettre de l'eau dans mon vin. Umviriza ikintu mukwiye kumenya mwabaserebateri kubwiza bwo ku mubiri. Ndashobora gushira amazi mu muvinyo. J'ai mes critères de beauté, mais quand je tiens compte des autres critères, je sens que ça marche, même si celui-ci n'est pas trop ce que je voulais. Je voulais 1,80 m, mais celui-ci un peu. Bon, ça va aller. Le bisou va quand même se passer. Tu mets de l'eau dans ton vin quand les autres critères sont réunis. Umviriza ibindi vyose vyakwiye, ayandi makritere yose yakwiye. Wagomba umukobwa w'imetero imwe n'amasantimetero angahe ariko ntabikwiza, ukavuga uti ibi ndabitoreye, ibi ndabihevye. Aho ushize amazi mu muvinyo. Pareillement pour les hommes, mets un peu de l'eau dans ton vin. C'est ça la maturité aussi. Ibi bikora kuri bose, ku bakobwa no ku bahungu. Ne dis pas non, moi je voulais seulement une femme claire. Mon frère, arrête ça. Ntuvuge ngo ya vraiment je nagomba umugore w'inzobe. Hagarika ivyo bintu movurere. Blaza, hagarika ivyo bintu. Mets un peu de l'eau dans ton vin si tu sens que le reste des critères sont réunis. Ivyo rero bigire yayandi makritere wabonye yuko wayaronse. Quelqu'un me dise, mets de l'eau dans ton vin. Je ne peux pas épouser. Ça, c'est la deuxième chose que les célibataires doivent savoir. On ne peut pas épouser une femme qui ne vous attire, une femme ou un homme qui ne vous attire pas. Icya kabiri kiraba umuhungu cyangwa umukobwa. Ntukabane n'umuntu utiyumvamwo. Nukuvuga ngo atagukwega. Aha turiko turavuga ubwiza bwo ku mubiri. Voilà, bwiza bwo ku mubiri. Ntuhirahire, ntugeze gutwara umuntu atakwatira. Reka wumve isiguro. Ça, il faut refuser. Même si les autres critères sont réunis.
Faut pas accepter ça. naho vya bindi vyose wafatiyeko canke ya makritere yose wafatiyeko naho yoba yakwiye iki kitameze neza vyose bikubita ubuhi ati ugomba utware ukabona atakubera mwiza ati ibi bintu ntubifate minenegwe ati igihe Eva yaza mu buzima bwa Adamu yaravuze ati akanakara ko mu mara yanje wow nawe urongora umuntu ubona uravye ugira uti nukuri Imana yararemye ati ukabona udashobora kumukunda ivyo bintu utabisabirako reka agende reka yigire reka ukoresha inguvu wewe umukobwa arakweretse yuko atagukeneye mugabo ugumye umuho dukado muzanira amakado yakweretse yuko atagukeneye ivyo bintu bihagarike ico nico bita red flag atagukeneye ntagukeneye sigaho akanibaza yuko gatomoye. Une femme, un homme qui ne vous attire pas. Je ne parle pas de la séduction satanique. Je parle d'une attirance pure. Ok? Vous vous sentez bien à côté de ce corps-là. Vous êtes fier. Sindiko ndavuga vya bindi vyuko umuntu agukwega mu buryo bwa shetani. Ndiko ndavuga kwa gukwega umuntu mu buryo busanzwe kumwe umuntu ushobora kumukunda ukumva umuryoherewe. Ukumva vy'ukuri wogira ifyeri wonezerwa ari mu ruhande rwawe. De regarder ce corps-là. Si ce corps ne vous attire pas, ne vous décidez pas. Mugihe uwo muntu atakwatira, mugihe atagukwega, ivyo bintu bihagarike. Ntuhirahire ngo ufate ingingo yuko mubana. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sinon, dans le mariage, tu vas commencer à te bander les yeux pour prendre ton gars. Ivyo bintu kabirengako niyo mwubakana uzotangura kuzura mufuka igitambara mu maso. Sinon, dans le mariage, tu vas te bander les yeux pour prendre ta femme. Tu vas éteindre les lumières comme la plupart des mariés. Atugomba kumanuka uzobanza kuzimya amatara nkuko hari ababigira benshi bubatse. Donne un amen. Donne un autre amen normal. Et je veux préciser une chose. L'attirance n'est pas seulement une affaire de beauté. L'attirance est aussi une affaire de charme. Ati umuntu agukwega ntibihagaze gusa ku bwiza bwo ku mubiri ariko birahagaze no ku kuntu arabika mu nyambaro n'ibindi. Et un homme, ça c'est un conseil que je donne aux hommes mariés ou célibataires, même si tu as 80 ans, écoute-moi s'il te plaît. Un homme, même si tu es beau, tu dois être charmant. Ndavuga no ku bagabo bakuze naho wowe ufise imyaka 80 hariho ukuntu ushobora kwifata bigakwega umuntu no mu ngendo mu gutambuka ntupfa gutambuka uko ariko kose. C'est ça qui attire aussi les femmes. Toi tu n'as pas de charme, même ta démarche non. Ivyo biri mu bikwega abagore ntutambuke uko ariko kose tambuka nk'umuntu nyene w'umu gentleman tana gutambuka uko wigombeye tambuka nk'abantu nyene biyubashe. Même la démarche n'a pas de charme. Un homme doit être charmant. C'est le charme qui attire. Oh, I'm telling you. Umugabo ategerezwa gukwega umugore mw'ubwo buryo ingene utambuka ingene wambara ivyo vyose urumva yuko bikwega. Un homme doit avoir le charme. Parce que vous savez, tout à l'heure, j'ai dit, il y a des réalités génétiques. Dis-moi génétique. Ça veut dire que tu n'as pas décidé, c'est papa et maman. On fait comment? Hariho rero n'ibindi umuntu usanga yavukanye uko nyene ibintu udashobora guhindura. Quand tu te regardes au miroir, tu t'aimes, c'est vrai. Mais toi-même, tu reconnais que tes oreilles sont un peu aiguës. Toi-même, tu reconnais que tu as un peu des oreilles un peu compliquées. Wewe nivyo uriyemera mugabo wiravye mu cirore urabona yuko matwi yawe ku matwi yawe hariho ikitagenda neza canke kujisho hari kitagenda neza ucukora ikinone urikunda nyene
mugabo ivyo urabirengera kameme. Mais tu t'aimes quand même. On ne choisit pas sa beauté, mais on peut décider sur son charme. Urashobora kudafatira ku bwiza bwo ku mubiri, ariko ugashobora gufatira kuri iyo charme, uko agenda, uko atambuka, uko yambara. Toi, tu es avec la fiancée là, ça fait 2 minutes, mais il n'y a que toi qui parles. Tu sais, c'est que... Uri kumwe n'umufiyanse wawe, ni wowe ugumuvuga, akanya kose. Dalalala, dalalala, dalalala. Il n'y a pas de charme dedans. Le charme d'un homme passe aussi par sa manière de s'habiller. Mon frère, arrête avec les pantalons courts comme ça. Arrête un peu avec ça. Arrête avec les pantalons là. Ati charme irabonekera no mu kuntu wambara. Reka kwambara ibipantaro bitari kuri mesure. Ugasanga umuntu yacumisemwe umukaba mw'ipantaro, hari uruntu rusigaye rudunduye inyuma. Mon frère, porte un pantalon normal. C'est le charme. Ambara ipantaro imeze neza. Ivyo biratuma uboneka neza. Tu as ta chemise, tu repasses bien mon frère. Ne laisse pas des lignes ici comme ça et tu sors. C'est un manque de charme. Reka kwambara urushati rupfuniranye guzuye ko imipfunyunyu. Nta charme irimo. Donc tu cires bien, tu la fais briller. Le charme. Yigorore neza hamwe ushirako akarongo gakeba. Ainsi tu verras, comme je l'ai dit pour la femme ou pour l'homme, tu verras un homme qui n'est pas aussi beau que toi, mais il a pu épouser une femme formidable. Uzosanga umugabo akora ivyo naho atoba ari mwiza, yarongoye umugore ateye ubwoba. Yarongoye umugore w'igitangaza kubera iyo charme. Ifate neza rero. Parce que le charme compte aussi. Toi-même quand tu vois quelqu'un, bonjour, c'est quoi? Charme irashobora no kubonekera mu majambo. Voilà. Imyifato. Ukaramutsa umuntu nk'utari ngaho. Ukaramutsa umuntu utari kumuraba mu maso, ukamuha ikiganza uri kuraba ahandi hantu, ivyo birica, ivyo si vyiza. Ramutsa umuntu uri kuramuraba mu maso, utari kuraraba ahandi. C'est quoi? Ukaduza ukuboko gusa ngo uraramukije abantu, ntuvuge no kuvuga. Ivyo ni biki? Ceux qui ont compris ont compris. Hein? C'est quoi? Je ne peux pas citer le nom, on ne cite pas ce nom-là. Ça va léser certaines personnes. Oh, frère, tu vois la sœur en Christ passer. Elle est là dans la joie du Seigneur en train de passer. Bonjour. Sinokwirirwa ndabitondagura vyose. Urashobora kuzubona umuntu akurenganya ariko aragenda ukaza wumva ngo mahoro vyonyene akaba yejeje. Ivyo ni biki? C'est quoi? Tu crois qu'elle est dans le coma? Elle n'est pas dans le coma? Dis un bonjour avec le charme. Uri muri koma canke ramutsa umuntu neza, umuraba, voilà. Non, pourquoi à chaque fois que moi je drague, les filles on m'aime pas? Tu n'es pas charmant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un homme charmant est dangereux. Je te dis, tu vas t'étonner, tu vas te demander, mais cette fille, elle suit quoi chez ce gars? Enfin. Umugabo agira ivyo vyose ndababwiye aba ari igitangaza. Urashobora gusanga umukobwa w'igikoko ariko aramwiruka inyuma, ukavuga uti mbega basha uwo mukobwa murondera kujya mugabo. Ugasanga si mwiza mugabo, abakobwa bakamwirukako. Le charme. Il a une pilote mais il est charmant. Il mange en babouche de douche mais il est charmant. Ashobora kuba yambaye agapira gasanzwe mugabo kakaba kameze neza. Ashobora kuba yambaye inkanda mbiri canke isandari zisanzwe mugabo agatambuka n'ifyeri. Celui qui ne t'attire pas physiquement, sinon dans le mariage tu seras infidèle. Tu seras un homme infidèle comme la blague. Tu n'as jamais été un garçon impudique. Tu as grandi dans l'église. Tu t'es bien marié. Mais à cause d'un mauvais choix, juste un critère que tu as négligé, tu risques de devenir infidèle dans le mariage. Ati ikintu mucumvirize ntimugifate minenegwe.
wakuriye mu rushengero wakuze ufise indero nziza ariko wafashe minenegwe ikicubwiza bwo ku mubiri uragize mariage uciye utangura guca inyuma uwo mwubakanye ugiye kurondera abandi beza kubera iki watwaye umuntu utiyumvamwo. Je connais des hommes malheureusement qui sont gravement mariés, plus de 30 ans de mariage pour certains, d'autres si je ne me trompe c'est maintenant 21 ou 22, mais qui se masturbent, des hommes mariés, ils se masturbent sérieusement. Pourquoi? Parce que il a une femme, mais ce n'est pas la femme qui l'attire. Hariho abagabo bamaze imyaka 30 nzi bubatse mugabo ugasanga uwo bubatse ntamwiyumvamwo ugasha usanga barikinisha. Ivyo aba ari ibintu bibi cyane kuba wubakanye n'umuntu hanyuma ukaja kwikinisha. Et ça c'est un malheur, c'est un drame. Que Dieu te délivre. Ivyo rero biba ari ingorane ikomeye. Toujours la beauté physique, je n'épouse pas la personne qui magnifie sa beauté. C'est une personne dangereuse à ne pas épouser. Une personne qui aime, qui s'aime tellement au point où elle est sûre de sa beauté à un niveau où elle glorifie sa beauté. Ntugatwara umugore yiyemera kubwiza yafashe ubwiza bwiwe nk'igwamana. Umugore nk'uwo abagoye cyane. Donc elle, sa beauté, c'est autre chose pour sa vie. Un homme comme ça est dangereux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il va commencer à priver aux enfants les frais scolaires. Il ira s'acheter des pantalons. N'umugabo nk'uyo ntaba yoroshe kuko azokwima ibintu abana biwe aje kwigurira amapantaro. Une femme qui magnifie sa beauté à outrance n'est pas une femme à épouser, monsieur. Parce qu'elle va toujours te rappeler que tu ne la mérites pas, qu'elle est trop belle pour toi. Une femme comme ça, il faut la fuir. Umugore nk'uyo rero afise ubwiza nk'ubwo ntuzomushobora azokwama yakweretse yuko mutangana ari mwiza n'abandi bantu bogomba bakamurongora umuretse mwene uyu kamubona uriruka. Le dernier point, toujours dans la beauté physique pour les célibataires. S'il te plaît, monsieur célibataire, mademoiselle, choisis la personne qui t'attire physiquement et continuellement. Nyakubahwa celibateri aho uri waba umusore canke inkumi hitamwe umuntu agukwega canke akwatira ibihe vyose. Elle doit continuellement t'attirer. Parce que c'est vrai, qu'en se mariant, le corps peut subir des changements. Voilà pourquoi d'ailleurs je t'ai dit que ça ne doit pas être le critère principal. Parce que dans la vie, il y a aussi d'autres réalités. Un drame peut arriver, un accident peut arriver. Tu ne vas pas quitter ta femme parce qu'elle n'a plus de jambes. Tu vas pas quitter ton mari parce qu'il n'a plus de mains. Hitamwe umuntu ubona akujyohera ku maso, umuntu ubona gukwega kuko hariho n'ibindi bishobora gushika, arashobora kugira isanganya agacika amaguru canke agacika amaboko, ntiwoca umuheba. Noneho n'umubiri urahindagurika, uko umurongo yameze siko imyaka 10 izohera ameze. Tora umuntu azoguma kuryohera naho azoba afise udufifiri avuga ngo uzogumunezerererwa. Donc la vie est compliquée. La beauté ne doit pas être le critère principal, mais choisis une personne qui t'attire de manière continuelle. Ubwiza bwo ku mubiri ntikibe ikintu gikomeye ufatirako, ariko uhitemwo ugukwega, ukwatira. Voilà. Mais je finis en disant par rapport aux célibataires que les autres critères soient prépondérants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ariko mwa baselibateri mwumvirize ikintu. Ayandi makritere yose abe ayujuje. Si tu t'appuies seulement sur le corps de quelqu'un pour l'aimer, le jour où vous aurez de problèmes, ce corps ne va plus t'intéresser. Niyo wafatira ku mubiri wiwe gusa hanyuma mukagira ingorane, nukuvuga ngo uwo mubiri wiwe ntuzoba ukikunezera.
Il faut que autre chose t'éblouisse dans la personne, au-delà du corps. nuko yaba kwija ivyo bindi bintu hampande y'ubwiza bwo ku mubiri. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Aho mwakwirikiye neza abagabo. Quel célibataire a dit au nom de Jésus, je me marie selon Dieu? Umusiribateri wese avuga ati n'izina rya Yesu nzorongora kubw'Imana. Mana yanje, mana yanje. Ikiyago tugirana uno munsi cerekeye ingingo zikomeye uzofata mu buzima. Tugomba tuvuge ingene ushobora guhitamwo umufasha, ingene ushobora guhitamwo umugabo, ingene ushobora guhitamwo umugore. Iki cigwa kirakomeye cyane. Mu bitabo nanditse yuko umufasha afise uruhara runini cyane mu iterambere ry'urugo. Mu gihe urongoye umugore atari we canke ukarongorwa n'umugabo atari we, ibintu vyose bica vyononekara na vision mwari mufise icipfa. Ni vyiza gutahura vision yawe iyo uri kuraja ico ugomba gukora, ukamenya n'ukwiye kuyishigikira. Uwo rero ashobora gutuma isambuka canke igatera imbere. Ico nico kiganiro tugiye kugirana no munsi. Nta universite nimwe ndigera mbona bigisha abantu ingene bacagura. Ico dukora twigisha abanyeshure, hanyuma bahejeje bagaca bagenda. Ugaca usanga twiteze ibintu bidashoboka, tuzi yuko bazozana abagore beza canke abagabo beza. Ikintu ca mbere cyo guherako imisi yose no guhera kuri wewe nyene. Guhera kuri wewe bisiguye kubanza ugatahura uhuriwe. Ndemera cyane yuko mu bintu vya mariage utangura wewe nyene kwitahura ubwawe. Kubera ikivyo ari nkenego. Ni gute ushobora kumenya uriwe hanyuma ukabandanya urwo rugendo? Iyo utaritahura uriwe, ubona umengo umuntu wese mwobana. Urashobora kubona bose umengo ni beza, ariko ibisigura yuko bose mukwiranye na wewe. Hariho umuntu kanaka muhuye. Kuvuga ngo uyu muhungu wo ni costo, ngo uyu mukobwa ni mwiza, menya ahubwo uyu muntu murahuje. N'umuntu vy'ukuri muhuje ibiri muri mwebwe. Umukobwa wese ubona uweza ko ari uwiwawe, umuhungu wese ubona uweza ko ari uwiwawe. Dushobora kwishura ico kibazo rero utaritahura uwuriwe. Igikorwa ca mbere cyo kubanza gukora no kubanza ukisuzuma uwuriwe. Ngomba kujahe? Vision yanje ya kure ni yahe? Ni ivyahe mpagaciro? Ngomba gushika kuki? Nzobiheza gute? Nibiki mpagaciro? Ni ivyahe nkunda nkisunga kugira ngo binshikane kuri za ndoto zanje? Ni ivyahe mpagaciro mu gufata ingingo? Nuwahe mugani nifuza gusiga? Niyo naba mfise imyaka 70, 80, 100, ndavye inyuma nzovuga nti nakoze iki? Ivyo nivyo ukwiye kwiyumvira mu buzima. Ufise rero imbono nkamwe niyo. Iyo ushize umutahe cyangwa ufashe umwanya mu kwigirira iyo introspection, mu kwirondera. Iyo rero umaze gutahura ivy'urugendo rwawe, nivyo hari ivyo udashobora gutahura 100%. Ubuzima ni bunini cyane. Ariko hariho ibintu nyamukuru ushobora kwisunga. Kandi ivyo dufise, ivyo nyene akaba ari byo bidufasha gufata ingingo zihambaye mu buzima bwacu. Rero nivyo duheza tukazana kudufasha gutora uwo dushobora kubakana. Ukavuga uti uyu ni uwanje canke si uwanje. Reka tuvuge yuko uri umukobwa ufise umwete, ufise ubwenge, ufise iyo uri kuraja. Ugomba gukora ibintu bikomeye kugira ushike kuri ivyo bintu.
ni iby'agaciro k'umutipe mwokubakana. ubwa mbere ategerezwa kuba umuntu afise ubushobozi bwo gushima ingabire ufise, umuntu adashavuzwa n'ubwenge ufise, umuntu adahungabanywa n'ivyiyumviro vyawe, umuntu adaterwa ubwoba nuko wiyumvira canke nuko uvuga, umuntu atarondera umwanya wose kuguhoza kuko hariho ikintu umengo ni higanwa mu mvugo, umuntu adahungabanywa nuko waronse promotion. Wewe nk'umukobwa urondera iki mu mugabo? Urondera iki muri relation? Urondera umutipe ategerezwa kugukunda ukuri. Urakunda gutwenga, urakunda gutamba, hitamwe umuntu atazogukura kuri ivyo bintu. Nk'umusore ugomba umuntu afise ubushobozi bwo gukunda cane cane kubaha. N'umukobwa aragomba icubahiro. Aha rero ibintu bimwe bimwe bica bitangura kuduga. None mwese mwoshobora kubahana? Umukobwa yo kubaha umuhungu, umuhungu yo kubaha umukobwa, murihanganirana, umwe akumviriza iciyumviro c'uwundi. Mbega iciyumviro c'uwundi kirashobora gufatirwako? Urashobora kumviriza uwundi ukavuga uti iki kintu reka tugikorereko. Mushobora kutumvikana, birashika. Ariko naho biba bimeze uko, umwe iciyumviro ciwe kidafatiweko, murashobora kubahana. Urashobora kuvuga uti naho washikirije ico ciyumviro, ndabona yuko ibintu vyogenda uko. Ibi bishika biba vyerekana yuko mwubahana. Nshobora kutemeranya n'ivyo wiyumvira, ariko ndashobora kubaha ingene wiyumva. Ariko kandi urashobora kubaha n'iciyumviro canje mu gihe coba kidashobora gushira urukundo rwacu mu kaga canke umuryango wacu. Imisi yose mutegerezwa kurondera ukuntu mwumvikana. Ukumvikana nako kuza mu gihe mwubahana. Nta numwe afise inyishu zose. Igihe kimwe umugabo niwe ari mukuri, ikindi naco umugore akaba mukuri. Muri uko gusabikanya ivyiyumviro, mu kwiyumvirira hamwe, uca usanga ari wa mugani uvuga ngo imitwe ikora ikoranye. Mu gihe hari ukubahana, mu gihe hari ukwicisha bugufi mu kwihanganira uwundi ariko aravuga, kugira ngo habe ugushika ku nyishu y'ikibazo kiriho, ico gihe ugo rugo ruba urugo rwiza. Mu gice ca gatatu reka tuje mu ntahe. Tugomba tubashikiriza intahe atari nke, twizera yuko zitaza kubura ico zifasha. Ariko imbere yuko twinjira muri izo ntahe, reka dutangurire kuri iri jambo ry'Imana, kuko izo ntahe ziza kuba zisa n'iri jambo ry'Imana tugomba dusome. Nk'uko abantu benshi, abakozi b'Imana benshi bagiye basubiramwo yuko bikwiye yuko umuntu yubakana n'uwo basangiye ivyiyumviro, n'uwo basangiye iyerekwa, n'uwo basangiye vision, akaba umufasha wiwe koko. Reka turabe iyi nkuru iri muri Bibiliya. Ni inkuru y'uwitwa Akwila na Purisikira. Tubisanga mu Vyakozwe n'Intumwa igice c'18 ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 3. Haravuga ngo hanyuma y'ivyo Paulo ava muri Atenayi aja i Korinto. Abonye umuyuda yitwa Akwila, amamo yiwe ni Iponto, yaravuye muri Italiya muri iyo misi, bo n'umugore wiwe Purisikira. Kuko Kilawudiyo yari yageze ko abayuda bose bava i Roma ajaho bari, kandi kuko bari bahuje ubuhinga
abana nabo barabungirana kuko ubuhinga bwabo bwari ubwo kujisha amahema. Voilà, aha turabona Akwila na Purisikira, aba bavugwa muri Bibiliya ngo bari bahuje ubuhinga, bose bari bafise ubuhinga bwo kujisha amahema, ngo kandi ngo baravuga n'ubutumwa, baravuga ijambo ry'Imana, ngo baraharira na Pawulo ivy'ijambo ry'Imana. Voilà, bari n'abakozi b'Imana. Umviriza rero, Purisikira yari umufasha wa Akwila. Vyumvikana yuko Akwila atararongora yari asanzwe akora ivyo kujisha amahema.